Ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana kaze cyane muri caganiro cacu Bibiliya ivuga iki. Muri kumwe na Pasteur Nitunga Cyril. Mu biganiro biherutse twaravuze ibitabo bitanu vya Mose, mukamuzi ko muri kino kiganiro tugomba kuraba igitabo kimwe kimwe ico Bibiliya ivuga kugira ngo twumve ukuri ngenderwako Imana ivugana n'abantu bayo, yavuganye n'abantu bayo kandi uyu munsi ikiriko iravugana n'abantu bayo. Mu bitabo bitanu biheze, ibitabo vya Mose twarangije igitabo cyo gusura mu byagezwe, aho twabonye ingene Mose yasubiriyemo urungano rushasha, ingene Imana igiye kubaha igihugu, ingene bakwiye kuzokubaha Imana, ingene bakwiye kutazokwishira hejuru, mugabo bazokwama bibuka Imana ibakuye muri Egiputa, Imana ibazigamiye mu bugaragwa, Imana igiye kubaha igihugu ciza. Hanyuma twabonye kandi ingene Yosuwa ariwe yahawe uburongozi kuko Mose havuye apfa. Mu gitabo rero ca Yosuwa nico uyu munsi tuvugane ko igitabo gitangurira ibitabo vyitiriwe ibitabo vya kahise. Ibitabo vya kahise biva kuri Yosuwa ukabandanya gushika ku gitabo ca Esteri, tuzobigendako navyo nyene, mugabo igitabo ca Yosuwa nico gitangura. Tubona rero ngaha mu gitabo ca Yosuwa ugitangura ubona ngo Mose umusavyi wanje yapfuye. N'umurongo werekana ko cari igihe gishasha ku Bisirayeli, aho umurongozi wabo bamaranye imyaka 40 Imana yamutahanye agapfa, hanyuma uburongozi bwaje bushikira Yosuwa kandi batari bwashike mu gihugu c'isezerano. Kuri Yosuwa ntivyari vyoroshe, nico gituma usomye ikigabane ca mbere ubona Imana imwiyereka ikavuga ngo shika mushiramanga. Ni jewe ndakwibaririye Yosuwa ngo shikama ushiramanga. Usomye muri Yosuwa rimwe umurongo w'indwi, hanyuma na Yosuwa rimwe umurongo w'umunani ubona Imana isubiye kwibutsa Yosuwa abantu iti muze mwitondere ivyagezwe, muze mwitondere amajambo ari muri iki gitabo, muze muyame muyarimburako ku murango no mwijoro ngo niho ivyanyu bizogenda neza. Ayo majambo ari mu gabane ca mbere, ayo majambo yerekana ngene Yosuwa Imana iri kuramuha amajambo kumuremesha no kumutera intege kubw'igikorwa Imana imuhamagariye. Rero igitabo ca Yosuwa ugitangura ubona harimwo ubwoba bw'ingene ko Mose yapfuye, mbega bigiye genda gute. Mugabo Imana iraremesha cane Yosuwa ko ari Imana yabanye nabo gihe bava muri Egiputa, ko ari Imana yabanye nabo gihe bari mu bugaragwa, kandi ko bagomba bajabuke Yorodani bashike mu gihugu Imana yabasezeraniye. Hanyuma Yosuwa yavyanditse ryari kubera Mose yapfuye mu myaka y'1400 arenga gatoya, umuntu yashavuga ko Yosuwa yacanditse hagati y'umwaka w'1400 hamwe n'umwaka w'1375 mbere ko Yesu aza, kuko nico kiringo Yosuwa yabayemwo. Hanyuma ibigabane ca nyuma kivuga ngene yapfuye, ico canditswe n'uyundi kubera Yosuwa ntiyo kwandika ngene yapfuye. Mugabo igice kinini yacanditse ngo tubisoma muri Yosuwa 24 umurongo wa 26. Mbega none igitabo ca Yosuwa kivuga, narimpeje kuvuga kuri Yosuwa, kivuga iki hanini? Ariko mbega na yahe mateka yandi yaranze Yosuwa tubona Imana ijeje ibango, ijeje igikorwa cyo gushikana abantu biwe mu gihugu c'isezerano? Igikorwa ca mbere Yosuwa yakoze gikomeye, bwa mbere Yosuwa mu kwasoma mu Bibiliya atandukanye ubona yari umu assistant wa Mose canke icegera canke umunganizi wa Mose, kuko igihe haba hageze ko baja ku rugamba Yosuwa niwe yarungikwa. Tubona urugamba rwa mbere Yosuwa ari warungiswe kugenda kugwana n'abanyamaleki, hanyuma Mose na Aroni baduga ku musozi bamusengera, hanyuma Yosuwa atahana intsinzi. Hanyuma ico ni ikintu ca mbere tubona kijanye n'ubuhizi bwa Yosuwa. Hanyuma yari umugabo aciye bugufi kubera yagumye munsi y'uburongozi bwa Mose amwumvira. Hanyuma ikindi gihe barabatumye arabatasi 12 bagende kuraba ico gihugu Imana yabasezeraniye. Twarabisonye mu gitabo co guharura ingene baje bagatanga amakuru y'icavuta abandi, mugabo Yosuwa arababwira ati be na Kalebu
ati ego nivyo igihugu Imana dusezeraniye ni igihugu twakibonye, ni igihugu ciza, kandi abagabo bariyo n'abagabo bakomeye badusumbye inguvu, mugabo kubera Imana ariyo yatuzanye gushika ngaha, abo bagabo tuzobarya bwa mutsima. Hanyuma abantu baragira ubwoba, mugabo Yosuwa na Kalebu barahagarara, barashinga intahe, baravuga ko Imana yabasezeranye igihugu bazogishikamo. Ego ico n'ikindi gikorwa, ayo n'ayandi mateka yaranze Yosuwa ingene mugabo kwizera. Hanyuma ngaha rero Imana imuhaye igikorwa cyo gushikana Abisirayeli mu gihugu ca Egiputa ca Kanani. Hanyuma igitabo umuntu yogicamwo imigwi ibiri hanini, igice ca mbere kuva ku gigabane ca mbere gushika ku gigabane ca 12, aho tubona ni igice kirangwa n'intambara, aho Abisirayeli barongowe na Yosuwa bagwana intambara kugira ngo bafate ico gihugu c'i Kanani. Cari gikikujwe, carimwo abami batandukanye, mugabo vyasaba ko agwana n'abo bami bose akabanesha. Rero kuva ku gice ca mbere gushika 12 ni urukurikirane rw'intambara ngene Imana yagiye ibaneshereza izo ntambara. Hanyuma igice ca nyuma kiva ku gice ca 13 gushika kuri 26, aho Yosuwa bamaze kunesha abo bami, baciye bafata umwanya wo kugabura igihugu mu miryango 12, hanyuma baracegukira. Nivyo bice bibiri nyamukuru tubona muri ico gitabo. Hanyuma igitabo rero uriko uragisoma wovuga ibintu ahanini nyamukuru umuntu yigamwo, ivyigwa nyamukuru muri kino gitabo ni ububasha bw'Imana, ingene Imana ari yabaneshereje, ingene batanesheje kubera inkomezi zabo. Uriko uraraba ngene banesheje Yeriko Imana yabwiye ngo nibazunguruke banumye, hanyuma ngo kwituru y'indwi bace bihakamo, hanyuma ngo Imana iraza kubaneshereza. Mu by'ukuri iyo ni strategy ta musirikare yizi vy'ingwano yokurikiza, ko gisagara mu kugifata ubanza ukizunguruka unumye, hanyuma mu nyuma ugaca wihakamo. Oya, mugabo Imana yagomba kubereka ko bataza kunesha ico gihugu kubera inkomezi zabo, mugabo bazogifata kubera ubwizigwa bw'Imana. Rero ico kintu ca mbere tubona ni ububasha bw'Imana, ingene Imana ishoboye vyose. Ca kabiri n'ubwizigwa bwayo, kubera iki gihugu Imana yabasezeraniye begukiye, ni igihugu Imana yari yasezeranye kera, ikabibwira Aburahamu sekuruza wabo, ikabibwira Isaka, ikabibwira Yakobo, hanyuma mu nyuma ikagenda irabibwira n'urungano rwagiye rukurikirana. Hanyuma Mose nawe nyine Imana iramuhagurukana, mugabo ngaha Yosuwa niwe tubona Imana ikoresheje kugira ngo begukire ico gihugu. Urumva ko ari amasezerano yatwaye imyaka myinshi, amasezerano agiye kwegukirwa n'urungano rukurikira, urwa mbere rwakomanaje umutima rugahonera mu bugaragwa. Rero turabona ubwizigwa bw'Imana, ngene ivy'Imana isezeranye ibishitsa, igitangaza. Hanyuma kindi tubona muri ibi bintu muri ibi bitabo ni ukwizera, ingene Imana ibarira Yosuwa ingene agenda kugwana intambara, hanyuma Yosuwa akizera urutonde Imana imuhaye, ntavuga ati ntakoreshe ubuhinga bwiwe bwa gisirikare kubera yari yasa n'umuntu afise grade y'ubugeneral, mugabo kumbe rero koresha ubuhinga butandukanye yigiye ku kibuga, mugabo yumviriza uburongozi bw'Imana, akumviriza c'Imana ikiramubwira, hanyuma akakishira mu ngiro. Rero tubona ukwizera ko ivy'Imana yasezeranye kugira umuntu avyegukire, bisaba ko yizera, yumvira c'Imana imubariye, hanyuma agishira mu ngiro. Hanyuma mbega muri kino gitabo kindi kintu umuntu yokwigamo ni igiki? Hariho inkuru ivugwa mu gice ca kabiri, inkuru y'ingene Yosuwa yarungitse abatasi babiri ngo bagende barabe ico gihugu, hanyuma baragenda, mugabo bakigwa n'umumaraya yitwa Rahabu. Hanyuma amateka y'uwo mudamu nuko yabanyegeje, hanyuma abantu bajeje iperereza baraza baramubaza ati wewe wanyegeje abantu? Hanyuma ati hari abashitsi wakiriye? Nawe aravuga ati oyaye ntabo nakiriye,
mugabo yari yabanyegeje acarabwira n'ingene bosubira iwabo, hanyuma acarabwira ati by'ukuri narumvise ibyanyu, ndabona ko iki gihugu muzogifata, rero muzonyibuke niyo mwaza. Kubera uko kwizera yagize ko Imana ico gihugu yagihaye Abisirayeli, nibyo byatumye nuko kuntu yanyegeje abatasi, akabanyegeza abari bajejwe iperereza baje kubafata. Ico gikorwa Imana yakimuhaye nk'ugororoka, hanyuma Rahabu aca aba yinjijwe mu muryango w'Abisirayeli. Burya uri kurasoma muri Matayo ukaraba urukurikirane rw'abanyogokuru canke rw'abasokuruza bavyaye Yesu akomokako, Rahabu uramusangamwo. Byumvikana ko Imana yacu ari Imana y'abantu bose, itagarukira ku Bisirayeli gusa. Hanyuma reka rero tugende turabe idonido, mbega aya majambo tukasoma uyu munsi yo twigisha iki uyu munsi? Aya majambo uri kurasoma muri Yosuwa, mbega uyu munsi atwigisha iki? Mbega izi ntambara dusoma ngaha uyu munsi zotwigisha iki? Mu by'ukuri hariho abantu boshobora kwihenda, hari abantu bashobora kwihenda bakibaza bati aya majambo dusoma muri Yosuwa n'amajambo atwigisha ngene umuntu ashobora gufata igihugu agifashishije umuheto. Ico abantu bamwe bo mu marebellion bashobora kugira, ugasanga barasoma igitabo ca Yosuwa, hanyuma baritiranije ko bashobora gufata igihugu bisunze iki gitabo ca Yosuwa. N'ubu igitabo ca Yosuwa kivuga intambara, nagomba ndababwire ko ijambo ry'Imana rivuga ko aba banyakanani Imana yari iravuze ko ibyaha bakoze ari byinshi, ko izobarandura. Hanyuma ibyo tubisoma mu gitabo c'Abalewi 11, ngene Imana yari iravuze ati aba bantu nabazinuswe, aba bantu nabarambiwe, rero aba bantu nzobarandura. Rero ibyaha bakora, mbega wibaza ngo byari ibyaha bimeze gute? Byari ibyaha biteye ubwoba, nk'akarorero barasenga ibigwamana, mugabo kandi ikindi bakora uretse ko bagira ubusambanyi buteye ubwoba, bakasambanira mu masengero yabo basenga ibigwamana, ikindi bakora giteye ubwoba nuko batanga abana babo kwibimazi. Rero ivyo Imana yarayibonye, hanyuma Imana iravuga ati ibyaha byabo birarenze urugero, nzobarandura. Ijambo Bibiliya ikoresha ivuga ngo igihugu cabo kizobadahwa, ni ukuvuga Imana izobarandura bakureho. Hanyuma rero iyi ntambara Yosuwa yagize agwana Kanani ni intambara yera. Ni guerre sainte kubera iki? Ni intambara yera kubera ni intambara yari izanye igihano c'Imana ku bantu batayumvira, ku bantu batayigororokera. Nico gituma umuntu atoshobora kuvuga ngo aragiye kugwanya ubutegetsi yisunze aya majambo yo muri Yosuwa, yoba yihenze cyane. Nagoma nta karorero kamwe ko mu gihugu c'Ubuganda, ni igihugu nabayemwo ndiko ndiga ivyigwa vya Bibiliya, ngene hariho umugabo yahagurutse mu myaka ya mu 1988, ni gihe Mutama Museveni yarafashe uburongozi. Hanyuma muri 1996, nyuma y'imyaka 2, aca uyu mugabo yitwa Joseph Kony arahaguruka avuga ko Imana imuhagurukije kugira ngo ahindure uburongozi, kugira ngo igihugu acubakire kwibwirizwa shingiro ry'amabwirizwa 10. Hanyuma umuhari waca witirira Yesu ngo ni Lord Resistance Army, no kuvuga ngo abasirikare ba Yesu bagomba bahindure ubutegetsi bwa Yoweri Museveni. Ubona iyo ntumbero, ubona n'iryo shaka bitari ibintu bihagaze ku Mana ku buryo buko uyu munsi haheze imyaka 35 irenga. Uyu munsi yo muntu aracayera mu gahinga, kandi uyu munsi yo muntu yagirijwe ibyaha biteye ubwoba ku buryo bwuko n'ubu ariko araronderwa n'amakungu kugira ngo ahanwe. Nta muntu rero yoshobora kwisunga ijambo ry'Imana ngo ahagurutse kuri mission canke ahagurutse yikorwa Imana mutumye, hanyuma ngo acarangiriza mu bikorwa vy'ubwicanyi n'ibindi. Nico gituma igitabo ca Yosuwa
ntikiriho kiravuga kuri izi ntambara tubona aho abantu bashobora kujyana bavukana, abantu bashobora kujyana ari ababanyi, nk'intambara zabaye mu gihugu cacu aho abantu bagiye basubiranamwo kubera imiryango, kubera amoko n'ibindi. Oyaye, imwe n'izo ntambara ni intambara z'ukwikunda, intambara zirimwo uburuhe bwinshi n'ubwanko bwinshi, intambara atamana iba irimwo. Mugabo aha ni muri kino gitabo ca Yosuwa, mbega ikintu biri kutwereka niki? Nuko iyo igihugu, nuko iyo abantu bagendeye mu vyaha, nuko iyo abantu bagendeye mu kutubaha Imana, Imana irabakuraho, Imana ikabahana nkuko Imana yahanye abanyekanani. Hanyuma mugabo mbega umukristo uyu munsi ariko arasoma kino gitabo nibiki yokumvamo, nibiki yotahuramo? Abizera barafise intambara y'impwemu, kubera baragwana na Satani iyo bariko barakora ibikorwa vy'Imana, baragwana n'ibigeragezo bitandukanye. Niyo ntambara y'impwemu hanini umuntu yobonamwo. Hanyuma kandi bakwiye kubona ko intambara y'impwemu ineshwa mu buryo bw'impwemu nyene, nkuko Yosuwa atanesheje iki gihugu kubera inkomezi ziwe, mugabo kubera yizigiye Imana, niko n'abizera uyu munsi bazonesha intambara z'impwemu kubera bizeye Yesu Kristo. Nuko rero ngiho igitabo ca Yosuwa, igitabo c'igitangaza, aho tubona ubwizigwa bw'Imana. Ikindi kintu umuntu yomenya nuko ivy'Imana yavuze ku buzima bwacu, ivy'Imana iba yaravuze ku gihugu n'ibindi, Imana ibishitsa ku gihe cayo. Turabona ko Yosuwa ari Imana yakoresheje kugira ngo ibintu Imana yari yavuganye n'abasokuruza ba kera bishike babibone imbere yabo. N'uyu munsi rero Imana yarateguye ibintu ku miryango, yarateguye imigambi ku gihugu, kandi ibishitsa igihe cayo kigeze, kandi igakoresha abo igomvye kugira ngo ishitse imigambi yayo. Muri kino gitabo ca Yosuwa uriko urasoma, uriko urasozera mu kigabane ca 24 umurongo wa 15, ubona Yosuwa ahitishamwo abantu ibijanye n'Imana bazosenga. Arabwira ati mbega aho mugiye muri kiriya gihugu, aho turi muri kino gihugu Imana yaduhaye, nanje ngomba mfe kubera ndakwije imyaka 110, mbega mwebwe muzohitamwo Imana yihe? Nuko aca aravuga ati 24 kuri 15 ababwira ati nibahitemo Imana bazosenga, ngo mugabo wewe n'inzu yiwe n'urugo rwiwe ngo bazokwama bagendanira Imana. Iri ni isezerano rikomeye cyane umuntu akwiye gusezerana imbere y'Imana, ko we umuryango wiwe n'abiwe bakwiye kugendanira Imana. Hanyuma ikindi tubona muri iki gitabo n'ingene umuntu akwiye kwama yizigira ububasha bw'Imana. Hari aho umuntu ahura n'ibibazo bitandukanye akabona ko azungurutswe hirya no hino, nk'uko Abisirayeli hagera igihe bakahura n'intambara ikomeye cyane, nabahaye akarero ka Yeriko, mugabo kandi hari n'izindi ntambara nyinshi bagwanye uriko urasoma muri kino gitabo. Mugabo kwizigira Imana, kwizigira ububasha bw'Imana, ko ari Imana izogushoboza kunesha izo ntambara, ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abizera. Nuko rero ni igitabo kiryoshe cyane, cerekana ububasha bw'Imana, cerekana ubushobozi bw'Imana, cerekana ubwizigwa bw'Imana. Nkaguhamagarira kubandanya ukurikirana kino kiganiro cacu Bibiliya ivuga iki, aho tuzobandanya tuvuga ku gitabo kimwe kimwe. Kino kiganiro nkabibutsa ko ari ikiduha inyota igusoma ijambo ry'Imana kugira ngo twumve ico Imana iko iravugana natwe. Rero nkuko Imana yabanye na Yosuwa, niko Imana izobana natwe. Nagoma nsozere kino kiganiro nsoma uyu murongo, n'umurongo wabaye umurongo udasanzwe, umurongo novuga nkora mutima, aho abantu benshi bariko barawusoma bumva ko ari umurongo, ari nka dekre Imana yatangarije abantu ibihe vyose. Umurongo Yosuwa ari nk'umurongo w'8 havuga ngo ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa, ariko
uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro, niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Aya majambo niyo nagomba mpereze ko ndabahamagarira ngo iki kiganiro twatanguye kivuga ngo birivuga iki, mu by'ukuri kiremeranya canke kirashimikiye kuri uyu murongo, ingene iyo abantu barimbuye ijambo ry'Imana, ingene abantu batahuye ico Imana iriko iravuga mu ijambo ryayo bakagishira mu ngiro, ingene ngo ivyabo bizogenda neza bakagira amahirwe. Abantu bagira amahirwe iyo bumvise ico Imana ivuga bakagishira mu ngiro. Abantu bagira amahirwe iyo bumviye Imana. Mugabe igihe cose umuntu akora ivyo yiyumviriye, igihe cose umuntu akora ibivuye mu mutwe wiwe, igihe cose umuntu akora ivyo ariko arabona hirya no hino atabanje kuraba ijambo ry'Imana rivuga ko, uyo muntu nta mahirwe. Uyo muntu nta mahirwe kubera hari amakuru menshi, hari ibizimiza vyinshi, mugabo ukuri kutanyiganyiga, ukuri ngenderwako ni ijambo ry'Imana, Bibiliya. Nico gituma uyu murongo nongenda wabwire Yosuwa ari umurongo w'8 ni umurongo udasanzwe utwereka ko abantu barimbura ijambo ry'Imana bazogira amahirwe, kandi abo bantu ngo ivyabo bizogenda neza. Nuko rero ndayifurije kuroranirwa, ndayifurije umugisha abariko baraca mu bibazo bitandukanye. Mwibuke ko Imana yaneshereje Yosuwa ariyo Mana iri kumwe namwe, hanyuma kandi ivyo Imana yasezeranye nta kabuza izobishitsa mu gihe cayo, nk'uko yabikoze ku gihe c'Abisirayeli. Reka turangize ikiganiro dusenga Imana, dushima Imana ubwizigwa bwayo, twizeye ko Imana ari Imana ituneshereza intambara. Data, turaguhaye icubahiro, turagushimiye kubw'ubutunzi buri mu ijambo ryawe, tugushimiye kubw'igitabo ca Yosuwa kitweretse ingene uri Imana yuzuye ububasha, uri Imana ifise amasezerano, uri Imana yo kwizigirwa. Mana urakoze. Nuko rero Mwami, muri Kristo twaranejeje intambara, muri Kristo dufise akaruhuko, muri Kristo dufise kwegukira amasezerano igihugu wasezeranye. Nuko rero Mwami, ndasengeye umuntu ariko araca ibibazo bitandukanye, umuremeshe, umuhe Mwami kwizigira kuri Imana, inesha intambara kuri Imana igira neza. Urakoze, turaguhaye icubahiro Mana, dusenze kugira ngo komeze kuduha inyota kuri ijambo ryawe, kugira ngo ibyacu bigende neza, tugira amahirwe mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.